bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukurira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Mana turagushimiye iki gitondo ciza, igitondo c'umugisha, igitondo Mana usubiye kutugirira neza Mana, tukaba turi muri kino kibanza. Igitondo mwami wanje dusubiye kuza tukicara ku birenge vyawe Mana, aho twicaye Mana kugira mwami wanje tuvugisha Mana. Ndakweretse uno mwanya udasanzwe, uyu mwanya Mana tugiye dusangira ijambo. Ndasenga mwami mwiza, wewe utanga ijambo, reka mu izina rya Yesu Kristo urushikirize Mana ku muntu wese ari hano muri kino kibanza. Ndasenze ngo mpwemu yera wewe udushoboza, wewe udusiga amavuta, wewe utwumvisha, wewe utwigisha, wewe utujana mu kuri, wewe utwagurira ubumenyi, wewe uduhishurira. Reka bari ufata kontrole muri kino kibanza mu izina rya Yesu Kristo. Ndakweretse umuntu wese Mana uko yaje Mana nasubira inyuma gutyo, ariko mwami cyo wamuteguriye ukimuronse Mana. Ndagushimiye Mana uyu mwanya udasanzwe, reka ishimwe n'icubahiro bikugaruke ko ubu nibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwakoze, Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Turashimiye kandi n'abakozi badufasha mu bikorwa bitandukanye, abaprotokole, abariko barigisha abana hirya no hino, hariya mu maklase hagiya no muri mu kibuga ngaho muri primaire. Abo bose Imana ibahezagire, abari mu buhinga bw'ivyuma bariko baradufasha. Rero Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Turaramukije mwese, tubaha ikaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibagirire neza. Turaramukije n'abariko baradukurikiranira ku buhinga bwa none. Rero Imana ibagirire neza. Pastor Mark n'umutambukanyi wiwe baracari mu rugendo muri Texas. Ejo baragize igikorane ca mbere, ino musi baragira ikindi gikorane kigira kabiri muri indwi itangura. Rero baca batangura gutekera kugira tuzobe turi kumwe dimanche niho bazoshika. Rero murushirize kubasengera kugira Imana ibahezagire kandi ibakoresha ivy'ubuhizi. Haleluya. Muri kino gitondo numva mu mutima wanje ijambo Imana yashize ku mutima wanje, ni ijambo yampaye hirya y'ejo. Iryo nari nateguye, nari ndabizi yuko nzokwigisha uyu munsi, ariko iryo nari nateguye siryo nagize, kuko mpwemu yera hirya y'ejo yarampinduriye kandi ibintu bica biryoha nyene. Rero uyu munsi ndagomba kwigisha canke ndagomba gusangira ijambo rivuga ngo kwihangana, patience, kwihangana. Iryo niryo jambo numva uyu munsi tugomba gusangira. Kwihangana birakenewe mu buzima bwacu. Kwihangana muravyumva nyene, kwihangana. Iryo jambo numvise rifise uburemere cyane mu mutima wanje, kuko iryo jambo nizera yuko ari ikintu kimwe cyatse igikoresho mu buzima bwanje, yaba mu rugendo rwanje n'Imana, yaba mu rugendo rwanje rw'akazi, yaba mu rugendo rwanje rw'umuryango, yaba no mu rugendo rwanje rwa jenyene. Haleluya. Rero iryo jambo ryaranyubatse kandi nararigendeye ko, ariko narabonye ivyamwa, narabonye ico rivamwo mu gihe umuntu yihangana. Haleluya. Rero iri jambo nkuko muryumva, ukwihangana ni kimwe mu nyungu turonkera kuri mpwemu yera. Muraza kubona ingene tugenda turabigira, kuko ino munsi numva umenga ngomba kugenda mu mutima wo kwigisha.
rero muraza kugenda mubona ingene ibintu bigenda birakurikirana. Rero nariko ndavuga ni iri jambo ukwihangana ni kimwe mu magrâce, ni kimwe mu nyungu turonkera muri mpwemu yera. Iri jambo ukwihangana ni rumwe mu mfunguruzo zituma ushobora kugira ubuzima butuje canke bumeze neza. Iyo tuvuze ubuzima bumeze neza, mutahure mene data, utahure yuko ubuzima bumeze neza buhera indani, si ubw'inyuma. Ariko ubuzima bumeze neza cyangwa ubuzima buri epanui nk'uko mubibona, n'ubuzima buhera indani mu muntu. Iri jambo ukwihangana ni kimwe igikoresho mpwemu yera yashizeho kugira ushobore kugiranira imigenderanire neza n'Imana, ugiranira imigenderanire myiza n'abantu, ugiranira imigenderanire myiza na wewe wenyene. Haleluya. Urashobora kuba ufise imigenderanire myiza n'Imana ariko udafise imigenderanire myiza n'abandi kubera kubura kwihangana. Urashobora kuba ufite imigenderanire myiza n'abantu, urashobora kuba ufite imigenderanire myiza n'Imana ariko udafite imigenderanire myiza na wewe kubera kubura muri wewe ukwihangana. Haleluya. Iri jambo ukwihangana ni kimwe kigize karakteri yacu, ni kimwe kigize ubuzima bwacu, kimwe kigize karakteri, kigize nukuvuga kirakenewe. Rero ukeneye kuronka amahoro canke kugira amahoro na wewe, hanyuma no kugira gushishikara, kugira perseverance, urakeneye kudevelopa iki camwa citwa kwihangana. Haleluya. Kwihangana. Mu Bagalatiya igice ca 5 umurongo wa 22 23. Ariko ivyo mwemu yama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. Haleluya. Mumvise aya majambo aha muri Galatiya igice ca 5 umurongo wa 22 na 23 baratwereka ivyo mpwemu yera yama. Ngira ndabibutse mwene data, ngira ndakwibutse, ndabizi yuko kumbura usanzwe ubizi ariko hariho n'abandi batabizi. Igihe twakizwa twahawe mpwemu yera, igihe twakizwa tukatura twakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ubwo nyene tubihejeje mpwemu yera yaje kugerera muri twebwe. Uwo mpwemu yera ntiyaje gutembera, ntiyaje kwinezereza muri twebwe kuko avuye mu ijuru ahantu haryoshe, ariko mugabo yaje gukora igikorwa kidasanzwe muri twebwe. Haleluya. Mwibuke yuko uru rugendo rw'agakiza igihe turutanguye, haleluya, Imana irashaka ko tugenda dusa nawe. Haleluya. Finalite y'agakiza nuko Imana yifuza yuko tumera nkayo. Haleluya. Rero runo rugendo kuva ntanguye gukizwa, nukuvuga runo rugendo nta wundi ashoboye kurunshoboza atari mpwemu yera ari muri jewe. Haleluya. Nico gituma mwene data ndagutumirira, ndaguhamagarira ku buryo bw'umwihariko, ntushobora kugira ubuzima bw'agakiza buryoshe mu gihe udaha ikibanza mpwemu yera. Ntushobora gushika ku vy'Imana yaguhamagariye udaha ikibanza mpwemu yera. Ntushobora kugendera mu bugombe Imana yifuza yuko ugenderamwo utaha ikibanza mpwemu yera. Ariko ngibi ivyo mpwemu yama, nubisubiremo: urukundo,
ngi urukundo, umunezero, umunezero, amahoro, amahoro, kwihangana, ukwihangana, kugira neza, kugira neza, ingeso nziza, ingeso nziza, kuba umwizigigwa, kuba umwizigigwa, ubugwaneza, ubugwaneza, n'ukwirinda. ukwirinda. Ngibi bintu mpwemu yera akeneye yuko biba muri wewe. Haleluya. Ngo ni vyamwa. Mwibuke yuko Yesu igihe yabwira abigishwa yavuze ngo bazobabonera ku vyo mwama, ntibazobabonera kuko muza dimanche, ntibazobonera kuko musenga mufukamye, ntibazobabonera kuko mutwara Bibiliya mu kwaha, ariko bazobabonera ku vyo mwama. Ivyamwa, haleluya, vy'umukristo nta handi tubivoma, nta handi tubikura atari muri mpwemu yera. Haleluya. Mbega ugeza he guha ikibanza mpwemu yera? Ariko je kukubwira ngo agerereye muri wewe. Ntari kure, oya sindamurondera kure, ariko ari muri jewe. Uyo naramuhawe, uyo ni washoboza. Haleluya. Naramuhawe. Ukwiriye mwene data, ukwiriye kumuha ikibanza akwiriye. Haleluya. Reka rero tugaruke muri rya jambo ryacu, rya jambo rijanye na patience. Nasanze biragoye mwene data kino gihe ingene ubuzima budutwara, biragoye kugira iki camwa cyo kwihangana. Kubera iki? Usanga utegerezwa kujana umwana ku ishuri, utegerezwa gukora vya bindi byose, kandi ibyo byose ubikora mu mwanya wo. Ya maraporo ku kazi bakubwira ngo turayakeneye saa yine, uruva uja mu ruhagarara, nukuvuga vya bintu byose utashitse muri ambuteyaje hoho ibintu bice bicangana. Nukuvuga ubuzima ubu turimwo butujana muri speed itagira uko ingana, ku buryo igihe tuvyirekuriye ivyo bintu biraza bikatwinfluensa no mu buzima bwacu, ku buryo usanga ubuzima bwacu bwose bwajanywe no kutihangana. Naha rero abantu uzubona bashaka gutunga mu buryo bwihuta, ugasanga bariko baranigana hirya no hino, yabizicuye yarushe, ashaka gutunga atupri. Naho ushobora gusanga abantu bakeneye ivyubakiro atupri, arahonyora abantu bose, akashaka kubahonyora ku mitwe kugira gusa aronka ico cubahiro. Naho usanga abantu bashaka n'ingoga kugira mariage, ugasanga bavyijanyemwo. Naho nukuvuga hejuru y'ubuzima ngaho hanze butujana kuri ritme, tuhava dusanga hariho n'ivyategerezwa kugenda buke buke, ariko navyo nyene turiko turavyihutisha. Iyi ni danger ikomeye mu buzima bwacu, kuko data arazi ico ukeneye mwene data. Data arazi ico ukeneye. Data arashaka kugenda buke buke, agafire gakeye. Haleluya, haleluya. Dore none bene data, mbega iri jambo ukwihangana ni iki? Ukwihangana ni iki? Nagerageje kubishira mu majambo kumbure ashobora kumvikana kugira kameme dushobore gutahurana. Icambere, kwihangana n'ubushobozi budutuma twicara, budutuma turindira resultat canke inyishu twari turindiriye, ariko mugabo tutagiye mu ruhagarara. Haleluya. Urashobora kuba ufise icyo urindiriye, ariko mugabo ukakirindira uri mu ruhagarara. Iri jambo ukwihangana n'igihe jewe ndeka bya bindi nkeneye by'uyu mwanya nkabireka kuko hataragera, nkabicecekesha, hanyuma nkarindira.
haleluya. Iri jambo kandi kwihangana ni ukuvuga ni ijambo rikomeye riza rikagaragaza ukwihanganiranira, uguca bugufi, ugusaba imbabazi, compassion, gutahura abantu, kwemera abandi. Iryo jambo niryo rihagaze kuri ibyo bintu byose, haleluya. Ikindi nacyo kwihangana nuko n'ubushobozi budutuma tuguma turi calme, tuguma dutekanye no mu gihe cy'ibihuhusi, nkatekana kandi nzi neza nakekeranya yuko Imana iri au control. Nje kukubwira mwene data yuko ibyo uri kuracamwo Imana irabizi, Imana iri au control. Ibyo uri kurabamwo, imifundo uri kuracamwo, ibyo byose uri kuragenderamwo, ndakubwiye ngo Imana iri au control. Nta kintu na kimwe mu buzima bw'umwana w'umuntu Imana itazi, kandi byose byaremwe nawe, byose byaremwe kubwiwe, arabikontorora. Rero niyo mpamvu ukwiye gutekana, haleluya. Gutekana, haleluya. Reka ndakubwire mwene data, umuntu atihangana yama afise umutima w'intashima. Umuntu atihangana yama afise gutora amakosa abandi. Umuntu atihangana yama afise agashavu kawe nyene, kubera hari ibyo atarashikako, yama afitiye agashavu abandi. Yama ari wa muntu wamubona ameze nabi, ari stressé, arigize ibinini na biriya, kubera abuze kwihangana. Umuntu atihangana ni wa wundi atakaza control, ni wa wundi atakaza control. Iyo ibintu bimeze uku, wewe mu kanya gatoya uramubona yuko yatakaje control kubera abuze kwihangana. Umuntu atihangana yamafata ingingo itariyo, Nurabe mwene data, raba ingene wama wirukana abakozi. Pascal yaguturira ipantaro mu kanya gatoyi pi, nguyo Gerefasi araje, umuhaye ibiharage, ngivyo arabizigije pi hanze. Yo barakubwira ati oya eba bamahoro, ubwo ndakuzaniye Yeremiya kabisa, ibyo byose ntazo ebana ni sawa. Ariko mugabo ageze ku kirato cawe ariko aragisiga, yagisize nabi hanze, haleluya. Nukuvuga mene data, none uzogera ryari kuronka umukozi kwabo bose bafise amadefo, bose ko bafise amadefo, kandi nawe urabizi ko ufise amadefo? None bizogenda ryari, bizohazogera ryari aho uzoronka umukozi ugumana, uzokwa mubirukana? Ariko icyo ni kibazo cyo kutihangana, haleluya. Ni kibazo cyo kutihangana. Raba amadeni urimwo uyu munsi, raba amadeni urimwo. Ushaka gufata inzu y'ibihumbi 400, ariko urabizi yuko wowe nyene imbere n'inyuma urabizi yuko amafaranga uronka ari munsi yayo. Ariko wafashe ingingo yo gufata inzu y'ibihumbi 400 kubera uguma ubona yuko muri wewe ukwiye kuba muri babandi. Raba ingene urushe, nyene inzu yiriko arakwiruka inyuma, umubwira uti ndindira mu ndwiza, aho hose uri kurarondera hirya no hino, aho nikitavuzwe coco ni rasiyo. Nukuvuga gufata ingingo mu gihe kitari ca. Umuntu atihangana
aba mu kibanza kibi kitari cyo mu mwanya utari wo. Raba ingene baguhanuye ngo ntuje kuri ujya mugabo. Ibuka warageze no ku bakozi b'Imana barakubwira ati bihebe, rindira wewe, rindira wewe, rindira wewe. Ariko uravuga ngo muri wewe uravuga ngo ni chance imwe, ni chance imwe nizogaruka. Haleluya. Mbega ninde yakubwiye ko Imana itanga chance imwe? Ninde yakubwiye yuko Imana itanga chance imwe? Ni Imana y'chance ya kabiri, ni Imana y'chance ya gatatu, ni Imana y'chance ya kane, ni Imana y'chance ya gatanu. Rindira. Bahungu muratugoye, baseribateri muratugoye. Aho uraja ngaho ugapanga mariage, ariko urabizi yuko imbere n'inyuma nta n'ugwa kongo ufise. Ibuka, kandi urabizi wewe nyene, kandi urabizi ko twaganiriye. Mbega uri muri speed ya hehe? Uriko wirukuja he? No mu gutora komite ukacuraba babandi bazoguhaya, ujya zompa 100, ujya zompa 50, ujya zompa 200, ugatangura speculation mu nzu y'Imana. Rindira umwanya wawe, rindira igihe cawe. Mbega n'igihe bo gukorera urubanza, mbega nibo bazokwama bakurungikira rasiyo. Ariko uwo mugore uzanye mu nzu uzomugaburira, umwana uzovyara uzomugaburira. Hari depansi nyuma y'ivyo. Mwene data, haleluya, mwene data, uzokomereka. Tekereza, tekana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tekana. Na speed irimwo, na speed. Igihe kigeze kizoba kigeze, na usumba uwundi. Hageze hazoba hageze. Haleluya. Ariko ntiwija. Haleluya, haleluya. Umuntu atihangana yama ari presse, yama ari presse, yama yihuta. Raba ingene muri ambuteyage, raba ingene urondera gusimbisha umuduga wawe. Abandi baratekanye bari ku murongo kandi bakeneye kugenda, ariko wewe urondera uburyo bwose kugira ushike hariyi. Ikibazo cyo kutihangana. Iyo utaronse n'ingene uhaca ngaho n'amasone bibibibi. Hewe tekana, ni muri ambuteyage. Turarindira gushika aho dushikirwa, ariko mugabo yacutera desordre. Kuko mwene data, umuntu atihangana atera desordre. Raba ingo ziriko zirapfa kubera kubura kwihangana. Raba ingo ziriko zirabivamwo kubera kubura kwihangana. Ariko nje kusubira kukwibutsa, uramuvuga ngo uramukunda, none sivyo? Kandi n'igihe muri izo ngorane uravuga uti je vraiment ndamukunda, none siko uvuga. Uravuga ngo ndamukunda, ariko nje gusubira kukubwira urukundo ruri hanga. Haleluya, haleluya. Raba mene data, raba ingene waretse kuririmba, raba ingene waretse kuririmba. Kandi uzi yuko ari grâce Imana yaguhaye. Urabireka ngo nikorera batagushira kuri mikro.
warabiretse kubera ngo uri inyuma, ngo kubera utaja kuri mikoro, ariko urabivamwe mwene data, kubura kwihangana. Erega nico gihe kirakenewe, erega nico gihe kirakenewe, erega nico gihe kirakenewe. Kumbura Imana irikira guhingura, kumbura Imana irikirabona kubura patience muri wewe, kumbura Imana irikirabona ambition zawe z'umubiri, ishaka uzigukiza, ariko ushaka atupri kuja kuri mikro. Ariko mwene data uje kukubwira ngo subira hari inyuma, ihangane. Haleluya. Ihangane, ihangane. Raba ingene waretse kijya gikogwa ngo ni kubera bagushize. Haleluya. Bagushize ahantu hataboneka. Raba ingene wabihagaritse. Hari abantu bavuye mu mugwi wa Theogene hariya wa kamera, ngo ni kubera babashize ku makable, kuzinga insinga, ngo kubera arico bamushizeko. Kubera iki? Wewe yaje abona kuja kuri iyo kamera. Ariko je kukubwira mwene data, hari ama etape, ni slow by slow, ni bukebuke. Ibintu byose bigenda bukebuke, ibintu byose bigenda bukebuke. Haleluya. Naje hose nari bwigere mvuga ubutumwa dimanche. Haleluya, haleluya, haleluya. Nababwiye ngitangura, nababwiye nti jewe iri jambo ryo kwihangana ni jambo ryabaye mu buzima bw'iwanje, kandi atari uko kumbure bitari bikenewe, ariko mugabo ndazi hageze haba hageze. Haleluya, haleluya. N'abantu rero urazotinya abantu none wewe kubera iki wewe bimeze gute? None we nta n'ubutumwa we kubera iki badaguha dimanche? None probleme wowe ni wowe uyifise cyane ni jewe? No wewe raba uri representant yewe na mahoro wewe. Yo abakristo b'umubiri ya ariko nje kukubwira ngo mwene data, hataragera ni haragera. Hora hataragera ni haragera. Numa yacu vyinjizamwo, uwo muhamagaro yacu winjizamwo, ariko rindira igihe c'Imana. Haleluya. Twebwe nitunigana, nidusitana, niduterana amabuye n'ibiti, niduterana intebe ngo ni kubera ngo yantwaye ikibanza, ariko Imana niyitanga ikibanza. Haleluya, haleluya. Imana niyo ishira umuntu hejuru, kandi Imana niyo imushira hasi. Hageze hazoba hageze. Dawidi nta numwe atari Imana yamushize ku ntebe. None ntiyari umwungere, ntiyari inyuma y'intama, ntiyari inyuma hariya, yarazi ko azoba umwami. Ariko Imana ibishatse iragukura iyo uri ikakuzana aho utegeza kuba. Haleluya, haleluya. Iri jambo ryo kwihanganira kenewe bene data. Reka ndakwibutse, erega n'Imana irihangana, n'Imana irihangana, n'Imana irihangana. Petero wa kabiri igice ca 3 umurongo w'9. uwo umwami Imana natebeje isezerano ryiwe uko bamwe biyumvira ko ari tevya,
ariko yihanganira mwebwe Yes. ntagomba ko hagira abahona ariko agomba ko bose bihana. Haleluya. Ni ukuvuga mu yandi majambo, muri nature y'Imana, ingene Imana imeze irihangana. Ni ukuvuga rero nimba yihangana, jewe nkaba naracitse umwana wayo, haba kwihangana nanje mu byo ndiko ndacamwo. Si Imana gusa, reka ndakwibutsa abandi muri Bibiliya bihanganye. Aburahamu yarindiriye imyaka 25 kugira isezerano Imana yari yaramubwiye ryo kuba umuvyeyi akaba yaravyaye rishike. Ariko uyo ni wa muntu twemera, mbega kubera ko utokwihangana nk'uko yihangana. Yakobo yarindiriye imyaka 14 kugira aronka uwo yari yarakunze. Yosefu kugira ashikire ya ntebe yarindiriye imyaka 13 kugira yishikire. Aho hose ibintu ntibyari bimeze neza, aho hose yari mu ngorane, hamwe bamubeshera, ahandi baje bamuta mu ibohero, yari mu buzima bubi. Ariko hejuru y'ubwo buzima bubi arihangana kugira ashike aho Imana yari yaramubwiye muri za nzozi. Haleluya. Mose yarihanganye, arihangana imyaka 40 mu bugaragwa, yarihanganye. Mbega mwene data ugera hehe kwihangana? Imana yarihanganye igihe isanga Adamu na Eva baciye impande y'ibyo yari yarababwiye. Ico gihe isi yari itanguye kumera nabi, kuko bari bagiye hanze y'icyo Imana yari yabavuze. Isi yari muri kao, ariko ndabona Imana itigeze ipapa, ndabona Imana itigeze ishavura, ariko mugabo irabegera, irabarondera. Sindi kubarondera gusa, ariko mugabo irababwira bati mbega ninde yakubwiye? Haleluya. Ninde yakubwiye? Aho bari binyegeje hariya, Imana irihangana. Haleluya. Imana irihangana. Nigiki kigutuma upanika? Tekana, calme-toi. Yacutakaza ngo ni kubera iki kitarashikwako. Kazoza kari mu maboko y'Uhoraho. Rondera gusa Imana, ibisigaye azobigushikanako. Siwe uzovyishikanamo, ariko niwe akujana ku ntambuko ku yindi. Ijambo ry'Imana muri Zaburi natubwira ngo araturongora. Il dirige non pas, agenda tujana ku ntambuko ku yindi. Niwe atujana, sitwe twijana. Mbega uvyo rimwo uri suri yuko ariyo yakujanye? Yaco tuba mu mitima y'ukwigereranya n'abandi, aho tuja muri competition, aho tuja muri comparaison. Naka yaronsa inzu, ukumva nawe umutima uciye uhagarara muri wewe ngo nima kuronka inzu. Raba naka ngo araronsa umuduga, nawe ukumva ushaka kuronka. Umumwe wese agendera kuri ritme yiwe. Nisinigereranya n'abandi, kuko ndi jenyene. Imana ifise ingene yandemye. Ego ndashima Imana kugujya kuvyaronse, ariko jewe kumbure ntiharagera. Imana isavye kurindira, ariko sindavyinjiramwo itanjanye. Haleluya. Saison mu buzima bw'umuntu hari ibihe bibiri bikomeye cyane. Hari igihe cyo gushigwa hejuru, ariko mugabo hari igihe naco cyo gutabwa.
aho wumva umenga uri mu bugaragwa, aho wumva umenga nta gikoreka, aho wumva umenga nta kintu kiriko kiraba mu buzima bwawe. Izo sezo zose zirabaho. Muri saison de gloire cyangwa muri saison y'amahigwe, ikintu cyose ukoze ko kirakoreka. Business ukoze irakoreka, ikintu cyose kiba kirakoreka. Mugabo hari yindi sezo ibintu byose uzokora kukumva birumye, ukumva muri mu bugaragwa. Ariko mwene data, ico gihe urimwo cyo gutabwa, cyo kumera nabi, nje kukubwira ngo muri ico gihe hariho ibyinyegeje by'agaciro, ariko nta muntu wundi azobironka atari uwihanganye. Haleluya! Nta wundi azobironka atari uwihanganye. Ibibazo birahari kandi bizokwamaho bene data, bizokwamaho. Ariko mugabo je kugusubira kukwibutsa, turafise Imana. Ibibazo birahari, ariko mugabo natwebwe turafise Imana. Ibibazo bizokwamaho, ariko natwe turafise Imana. Haleluya! Haleluya! Daba mwene data, raba ikibazo urimwo. Uri mu kibazo cha finance, ariko mugabo uzindukira mu makawa kuva kuwa mbere gushika dimanche, kandi urabizi yuko uri mu kibazo c'amafaranga, kandi urabizi yuko utasize na rasiyo. None wibaza yuko aho hantu uri kurijana kandi uzi ingorane urimo, nta kuntu kwihangana ukabanza Imana, ukarindira Imana ikagushikana aho hantu? Ngo rega ngo murirayo na babana, ngo rega bajya ngo nibo bashobora kumpa amadiri, ariko mugabo umugore wawe akazorindira ayo madiri akazoyabura, kandi urabizi yuko ari byo mwama muri ko murapfa. Akariro gakeye na fire barate, umupira ukinigwa hasi. Haleluya! Haleluya! Yaco wijana mu bitagukwiriye, yaco wijana kuri nivo utarimwo, yaco wijana, haleluya, ngo ngomba kumera nk'ababandi bande. Haleluya! Nk'ababandi bande. Ariko muri kino gitondo nje kukubwira ngo urakeneye kwihangana, urakeneye guha ikibanza mpwemu yera, azobigushikanamwo nivyo, ariko wowe nukwiye kuvyishikanamwo, azobigushikanamwo. Ihangane, ihangane, ihangane. Haleluya! None ni giki bituzanira ukwihangana? Bituzanira iki? Bituzanira iki? Icambere nuko ukwihangana bituzanira amahoro. Oh, haleluya! Nagira ndakubwire yuko bijya vyamwa byose byo mpemu yera yama, ngira ndabikubwira, birakorana kuko ni mpemu yera umwe. Birakorana. Igihe ufise ukwihangana ugira amahoro, igihe ufise ukwihangana ugira umunezero, igihe nukuvuga ugira maîtrise de soi. Haleluya! Uririnda nukuvuga ibyo byose biraza. Rero umuntu, haleluya, yihangana agira amahoro. Uzi kubura amahoro na wewe wenyene? Genda urabe amasakoshi ufise, nawo yaharura. Raba muri hahandi uyabika, nawo yaharura. Ariko n'uyu munsi Gertrude araza kukuzanira indi sakoshi ucuyigura. Genda urabe impuzu ufise, ariko ni waca imbere ya magazine ushaka kuyinjiramwo, kandi n'igihe atamahera ufise
uraza kuvuga ngo ni mu nyandike nzoyazana ejo. Kubura kwihangana. Si vyose umubiri uduhamagarira tuca tubikora, ariko Imana irifuza yuko uko kwihangana kuba muri wewe. Mpwemu Yera ico camwa yarakiguhaye, muha ikibanza. Raba rero ingene bikubuza amahoro. Wabiguze ariko uguma wumva none je ibi bintu byose none ibizobikoresha iki? Wowe nyene uguma wibaza ibibazo. Hariho n'ibyo waguze gushika n'ubu utarambara, ariko biri ngaho uguma ubiraba, navyo bikakuraba, navyo bikashobora ati none kube wanguriye iki? No, bantu b'Imana turakwiye ku iki camwa kirakwiriye mu buzima bwacu, kuko ngira amahoro na jewe, ndakeneye kugira amahoro na jewe, ndakeneye kunumisha bya vyiyumviro na bya vyifuzo mu mutima wanje, kuko ivyo rimwe na rimwe biraza bikanjana ahantu mu mahonero, rimwe na rimwe biraza bikanjana mu madeni, rimwe na rimwe biranjana mu gutandukana n'abantu. Haleluya! Ico ni cambere, ukwihangana bituzanira amahoro. Ikigira kabiri, nuko kwihangana bituma dushishikara, bituma tupersevera. Haleluya! Turashishikara. Umuntu atihangana anashishikara. Raba ujya mugambi wakoze, warawutanguye kandi uravyibuka, wari warawusengeye, ibintu vyari vyiza, abantu barakubaza ati mbega wasenze, ti vraiment tsinkekera n'Impwemu Yera ampaye vraiment iyi projet vraiment. Ariko rero uratanguye, uragiye, ariko mu kanya gatoyi kubera wifuza inyungu yihuta, mu kanya gatoyi urabihinduye, uravuye muri ico wari waratanguye. None Imana ntiyari yaravuze, ariko yari yaravuze kandi yari yarabikubwiye. Iyo umuntu afise ukwihangana agira ugushishikara, agira ugushishikara. Ndavuga nti naho hazoca imyaka 4 yaravuze, naho hazoca imyaka 5 yaravuze, naho nariko ndabona inyungu muri uno mwanya yaravuze, naho ndiko yaravuze. Haleluya! Yaravuze. Yakobo igice ca 5 umurongo w'indwi no w'umunani. Nuko bene data, Haleluya, mwihangane mushitse aho umwami Yesu azozira. Mushitse, wihangane gushika aho umwami Yesu azozira. Wihangane gushika aho umwami Yesu azozira. Banda Umurimyi arorera ivyimburwa vyiza vy'imirima, abirindira yihanganye, gushitsa aho bizoronkera imvura y'agatasi n'iyurushana. Haleluya! Aha baduhaye akarorero k'umurimyi. N'uyo murimyi ino munsi atera imbuto, hanyuma ngo uyu munsi nyene acarara yimbuye. Ariko bisaba kwihangana no gushishikara, nkabagaburira, nkakura ivyatsi biri impande hirya no hino. Haleluya! Gushika igihe kigeze nkabona ivyimburwa. Uwihangana arashishikara. Haleluya! Ikigira gatatu, ukwihangana kugaburira ivyizigiro. La patience nourrit l'espérance. Abaroma igice 8:25. Yamara
Hallelujah. ko twiteze ico tutarabona Yamara ko twiteze icyo tutarabona, nuko tukirorera twihanganye. Twiteze icyo tutarabona, turiteze kuzobona Kristo imbona nkubone, ariko tumurorera twihanganye. Icyo gihe ukwihangana kuraza kukagaburira bya byizigiro muri jewe. Ukwihangana kugaburira ivyizigiro. Ikigira kane, ukwihangana kudufasha kugiranira imigenderanire cyangwa kugira imigenderanire irama. Imigenderanire irama. Raba bagenzi mwavanye muka akantu gatoyi gusa mupfuye, are raba umukorana ubu basigaye ari abansi nka bose kubera kubura kwihangana. Imigani 15 umurongo wa 18. umuntu w'inkazi avyura ibihari, ariko uteba kuraka awuhamika imitongano. Haleluya. Sasa ico ni Imana twifuriza. Imana irakeneye ko duhamika imitongano. Umuntu ateba kuraka, umuntu ateba gushavura, umuntu ateba muri vya bindi byose bishobora kumutuma atandukana n'abandi. Uyo ntazoshika, imigenderanire yiwe izoba mibi, imigenderanire yiwe izogenda iba mibi hamwe n'abandi. Ariko mugabo Imana ishaka yuko tugirana imigenderanire ikomeye nayo. Imana ishaka ko tugirana imigenderanire ikomeye nayo, ariko kandi ikeneye yuko tugirana imigenderanire ikomeye n'abandi. Haleluya. Bajya sabansi, ariko nuko wabarabishije igisho ritari ryo kwihangana. Bajya sa abantu babi, ariko nuko wakoresheje ijisho ritari ryo, atari ijisho ryo kwihangana. Ariko je gusubira kukwibutsa, umuntu wese afise ibyakomeyemwo, icyo bita ama force, ariko mugabo arafise n'ama faiblesse. Na wewe uri kurarojeta abagenzi bawe, urabizi yuko ufise ama faiblesse. Beri umuntu yihangana, imigenderanire yiwe irashimangirwa, ikomeye. Haleluya. Ica gatanu, ukwihangana kudufasha kwinfluence abandi. Abantu bakatwifuza kuko batubonye mu kwihangana. Abantu bakadushaka kuko batubona mu icyanwa gikomeye mu buzima bwacu. Abantu bakatwifuza, abantu bagashaka kudukurikira, abantu bagashaka gukora nk'uko dukora, abantu bagashaka kugenda nk'uko tugenda. Kubera iki? Baratubona mu icamwa, baratubona mu ikintu ca valeur muri twebwe. Rero umuntu yihangana yinfluence abandi. Imigani 25 umurongo wa 15. Gushishikara wiyoroheje vyemeza umucamanza, kandi ururimi rwiyoroheje rujanjagura igufa. Aha. Ururimi rwiyoroheje rujanjagura amagufa. Ururimi rwiyoroheje rujanjagura amagufa. Na wa wundi wari wibaza kwa kaze, kubera ingene uri kurifata imbere yiwe, aravuga ati uyo muntu nta kibi no mukorera, naco no mukorera. Uramuhinduza ingingo, uramuhinduza ingene yari karafata ibintu, uramuhinduza ingene yabona ibintu.
haleluya. Icyanyuma aricyo cya gatandatu, ukwihangana kudutumbereza ku murongo w'ubushake bw'Imana ku buzima bwacu, kuko mwibuke yuko ukwizera gufatanye n'ukwihangana. Ukwizera gufatanye n'ukwihangana. Ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere. ukwizera ni ukumenya rwose ibyizigigwa, Kumenya rwose ibyizigigwa, udakekeranya ngo ntibizoba, ntakekeranya ngo ntibizoba, kandi bitabonwa kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari niko iby'ukuri. bitumenyesha. Jewe sinijana, jewe siniji, haleluya. Hari ibintu abantu bibaza ngo ni ukwizera mugabo atari ukwizera. Nivyo vya bindi nariko ndavuga, aho umuntu agenda gupanga inzu y'ibihumbi 400, ariko mugabo azi yuko ayo mafaranga adashobora kuyaronka. Hanyuma muri we avuga ngo ndizeye Imana, muri we, ariko uko si ukwizera. Mu Gifaransa ico bacita présomption. No kuvuga ni ibintu ugereranya nk'ukwizera mbwa atari ukwizera. Ego Imana yakubwiye yuko uzoyibamwo, ariko mugabo si jewe ndavyijanamwo, ndarindira igihe gikwiriye akaba ari wanjana nkabishikamwo. Haleluya. Nukuvuga nta na rimwe jewe mfata ukwizera nkagukoresha kugaciga igikoresho mu buzima bw'iwanje kugira nkore ibitajanye canke ibijanye n'ibigumbagumba by'iwanje. Ariko ukwizera nukuvuga nukurindira, c'est une ferme assurance. Ndamenya neza nakekeranya des choses qu'on espère, ndavyespera kuko yarabimbwiye, kandi yarabimbwiye koko. Ariko mugabo ni assurance. Iyo assurance nayo ingumiza muri ca kibanza, iyo assurance ingumiza hahandi. Hanyuma muri uno mwanya nkagumana vya vyizigiro yuko azohanshikana, ariko nta na rimwe jewe nshobora kuhishikana. Haleluya, haleluya. Bantu b'Imana, ndangiza nukuri, ndazi yuko Mpwemu Yera atagize adahusha. Ndazi ko hari uwo yabwiye, ndazi yuko hari uwo yavuganye nawe, ndazi neza yuko hari ico yakoze. Ariko mugabo mwene data, Imana nitubwira amajambo kugira ntituyashire mu ngiro. Imana ntitubwira amajambo ngo yatuvuze ko, ariko mugabo we bikagarukira ngaho gusa. Ariko Imana ikintu cyose tubwiye idusaba kugitambukiramo. Uyu munsi turangiza, mpamagara abarimvi badufashe. Ndashaka ngo ufate ingingo yo guha ikibanza Mpwemu Yera. Byose biva kuri we. Ubu buzima bw'ubukirisu ntibushoboka udahaye ikibanza Mpwemu Yera. Urukundo wifuza ushaka gukunda Imana nta wundi azoruguha atari we. Amahoro wifuza nta wundi azoyaguha atari we. Apana y'amahoro ahagarara ku bintu, apana y'amahoro ahagarara kuri vya bindi vyaciyemwo, ariko aguha amahoro authentique. Nta wundi ashobora kuguha umunezero atari Mpwemu Yera wenyene. Nta wundi ashobora kuguha ukwihangana, ukwirinda, ugushishikara,
ukuba mu by'Imana umeze neza, ibyo nta wundi ashobora kubiguha atari mpwemu yera. Ndashaka ngo uyu munsi ufate ingingo. Uyu munsi yaco umusuzugura kandi waramuhawe kandi ari uw'agaciro. Ndashaka ngo utangure kumukonsidera mu buzima bwawe. Erega uyo nta kindi ajejwe, akeneye kugushikana hahandi Imana yakugeneye, akeneye kugushikana muri vya bindi wasezeraniwe. None ugera hehe kumuha ikibanza? Ariko uyu munsi ndashaka ufata ingingo. Uyu munsi ndashaka ngo umuhe ikibanza. Ijambo ry'Imana niryo ritubwira abarongorwa na mpwemu nibo bana b'Imana. Reka ndagusubiriremwo, abarongorwa na mpwemu nibo bana b'Imana. Uyu aravuga, uyu arashaka kunezerwa, uyu arashaka kugira ubuzima buri epanoui, uyu arashaka kugira ubuzima buri équilibré, uyu arashaka gutera imbere, uyu arashaka kuguherekeza muri business yawe, uyu arashaka kuguha ivyiyumviro muri irya projet. Uyo arabishaka. Uyu arashaka kuguha inyishu kuri ca kibazo. Ndashaka ngo usubire umukonsidere, ndashaka ngo usubire umuhanga amaso, ndashaka usubire umuhe ikibanza akwiriye. Halebo shakore konsambo kota koriande mosambaraba remo kote korea koshandere kataria repotarie kontarianto kosi korea de borra tendere bosh renkoreyende de botarie kotaria rimota koso pura repotaye bosakare boshakara baba o repotariente mosaba baba. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, mpwemu yera w'agaciro, mpwemu yera mu buzima bwanje, mpwemu yera. Oh ndagushaka, oh mpwemu yera ndagushaka. Erebosh rente kore terebosh akatekora tekeremo taka repopose teremo shakara baba. Oh mpwemu yera kora igikorwa, kora igikorwa kw'ishengero, kora igikorwa muri bene data, kora igikorwa. Uyu ni umunsi mwiza. Oh subira opere muri bo, oh subira opere muri bo, oh subira uganze muri bo, oh subira ikore muri bo. Haleluya. Mubwire. Haleluya. Haleluya. Urashobora guhaguruka turangiza, ariko mugabo ndashaka ngo uje muri uwo mutima ugusubira kumurekurira ibyawe, umutima ugusubira kumurekurira. Haleluya. Bijya byawe, kajya kazi kawe, ijya migenderanire. Haleluya. Uyo haleluya aragushikana, arakujana kuri ritime yiwe. Uwo ni wakujana, uwo ni wagushikana, uwo ni wakujana, uwo ni wakuneshereza, uwo ni waguha intsinzi, uwo ni waguha ubwenge. Otamashere botayo etaye bosharabate porapapa rapapapa sampapa reketere borake bobo repopo sampakote kerebo tario tora shedere o kare kenderebo shaka repopo sampapa. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Holy Spirit, oh Holy Spirit, oh gendere rishengero, oh turagukeneye, oh turakwifuza,
turagushaka. Ni wowe ushoboye kuduha kwihangana gukwiye, ni wowe ushoboye kuduha kwihangana gushitse, ni wowe ushoboye kuduha haleluya, tukamanifesta nature y'Imana muri twebwe. Kuko wadominye, Saint-Esprit domine, mpwemu yera domina, mpwemu yera domina, ku buzima buri ngaha domina, mpwemu yera fata ikibanza, fata controle, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Bakatekerebo shakarabari yoboterebo shababa karesh rapashenderebos. Yes, we know memuyera utwigati kubya mumaboko yaungiru wawe mwanya mutoye gusa mubwire ibyo warabizi kusumvya, ariko icifuzo ciwe nuko bimubwira. kandi nihe utihanganye, nihe vyanse ukora ibidahuye nawe,
ni hehe ni hehe mubwire mubwira gukize mubwira kubohore mubwira kubohore yitwa Mpwema bohora mubwire haleluya nta wundi dushobora kubwira atari we nta wundi dushobora haleluya kuko uwo niwe Mana Mana ikomeye oh haleluya mubwira arabikwiriye haleluya reka usubiremo amajambo inyuma yanje Mpwemu yera kuri uyu munsi ndasubiye kwibutswa yuko ari wewe w'agaciro muri jewe uyu munsi ndasubiye kwibutswa yuko ari wewe Mana muri jewe nta wundi ashobora kunshikana kuco data yangeneye nta wundi ashobora kumpanura impanuro nziza atari wewe nta wundi ashobora kumpa ubwenge bwiza bwuzuye ubumana atari wewe none Mpwemu yera kuri uyu murango ndasubiye gufata ingingo yuko kurekurira ubuzima bwanje uyu munsi ntwara aho ushaka uyu munsi ndongora uko ugomba uyu munsi ndakeneye icyumviro cyawe uyu munsi ndakeneye inkomezi zawe uyu munsi ndakeneye gufata ingingo bivuye kuri wewe ndatangaje uyu munsi yuko nirekuye mu biganza byawe uyu munsi nirekuriye mu biganza byawe njana muri urwo ruzi tembesha urwo ruzi rw'ubuzima bwanje aho ushaka aho wifuza kuzonshikana aba ariho uzonshikana mu izina rya Yesu Kristo urakoze urakoze kandi urakoze ishimwe n'icyubahiro bikugarukeko ubu n'ibihe bidashira abantu b'Imana bavuga ati amena abantu b'Imana bavuga ati amina abantu b'Imana bavuga ati amen haleluya